Iki gikorwa tugira turangure ngaha co kurekura abanyororo kiri mu ntumbero y'urukurikirano rw'ingendo twatekanije mu gukorera mu mabohero yose atandukanye mu gihugu kugira ngo dutezurire abafungwa bagirizwa ibyaha. Uno munsi twahereye ku bantu bafise ibyaha bito bito hamwe n'abatama. Muri uyu mwanya rero abanyororo bose hamwe barekuwe bangana n'195. Twafatiye hamwe bose abagabo n'abagore dushizemo n'abatama. Nabamenyesha yuko abanyororo bose bari mw'iri bohero nk'uko Perezida bivuze ni 1856. Abashiriwe imanza ni 1091. Abakirindiriye gucibwa imanza na 768. Vyumvikana rero yuko harekuwe bake, tuzobandanya tugaruka. Turateye intege abashikiriza amanza bose bari ku kivi, tubararikira guhagararira neza ubutungane mpanavyaha mu karere ka Butanyerera. Ivyo navyo bijanye no kunyarutsa amadosiye bajejwe na cane cane harimwo ay'abapfunzwe kugira ngo imanza zabo zishike zihere. Tubasaba kandi kwama bisunga amategeko mu mirimo yabo ya misi yose. Tubasaba cane kuyakurikiza mu bijanye no gupfunga no gupfungura, gutyo hafungwe koko abategerezwa gupfungwa bakirinda ivyo kujaniranya canke ihorihori. Muri iyo ntumbero turatumiriye abakuru b'amasentare kwihutisha imanza cane cane izega abarikuwe ivy'agateganyo kugira ngo zihere. Namabwe murekuwe imanza zanyu zitari bwahere, tubasaba gukurikirana izo manza aho zigeze. Mwitabe kugihe amasango ya sentare, naho ubundi umwidegemvyo muronse womara akanya urume rumara. Abaciriwe indishi bataraheza kuziriha bakwakwanye bazirihe kugira ngo biyeze kubakozweko n'ingaruka z'ivyaha byabazanye mu ibohero.